umunyarwanda ari mu Burundi aba yumva yuko yisanzuye mbere abanyarwanda benshi bari mu Burundi barisanzura cyane gusumba uko bisanzura bari mu Rwanda. Bwana journaliste nibaza ko atari kujya badukurikira umuntu yokenera ikiganiro na son excellence ni muri nzira wicishamo yase buryo ari kubikora. Tumenyereye son excellence hariho ibiganiro y'amahereza abene gihugu Pacifique ni nahazwe hariho abarundi benshi yahumuye amaso sivyo ese ubu twe twofatira ku banyarwanda bari bakora ibikorwa ngaha mu Burundi sivyo ndagora ubururu très simple genda muri avenue de la mission hari amashopa ngaha y'abanyarwanda kandi shabajya abantu bivugira n'ikinyarwanda gusa kuyiba genda avenue de la miti hari amashopa ngaha y'abanyarwanda ugwaruka rutari ruke n'abatamakazi cyangwa se n'abandi bantu bakuze bavuga ati ase igihe twumvirije ibinyuma bya Pacifique ni nahazwe harageze ko natwe cyane mfane kuri leta ariko menga ariko twakuze twigisha nibyo nyine ngo ndagomba kwereka wowe muri wanyu haje umushitsi witeka ntibakwirukana mu cyumba tuwege byawe muri salo musajya mu cyumba ninde wewe uciye ko ahita baguruka gishi iyo niko abarundi twigishijwe turabesha natwe dushikura habona abarundi rero bari mu Burundi baca barabati ninde avuze ukuri ninde abesha amawese bavuga tuzoja kubakoropera najya nyene kiruka giye kuropa wese mimi bire yaje kuba amabarabara none ayandi bawuse nayi ayandi bawuse bavuga nayi ega bya bintu barizeri afete bariko babona ko kumenga n'ubusere bw'abarenzi mugabo ari mu Rwanda bamubona nk'umuntu wose bamubona nk'umwana w'icangazi bo baguma bibona yuko bijya barimwo byari byo bibereye kabone yuko banabesha yuko ari abene gihugu babyikoreye nibo babashutse n'abage mu mabaraba nibo babashutse abandi babicisha ibiyayura mutwe abagabo ni system bakoreramo bararondera inkuru za vrai bakazandika bagaca bagorekamo akantu gatoya gusa kaza kwandira za nkuru zose kurumva iyo aba bagenda gukuropa amawese bakabahemba ntiyagira ibindi bintu bakorayo ku izina ry'igihugu. Turabaramukije cyane abakunzi mwese ba Burundi aho muri hose amahoro y'Imana akomeze kubana namwe mukomeze kujumigisha myinshi niyo tubanza kubatura kugira ngo dushobore kubana neza twese turabanyamugisha mu mpande ziba zigiye zitandukanye. Imbere yacu dufise umuhusi mushasha mama asanzwe mumenyereye ni Patriote asanzwe bikora neza bimwe bibagiye bitandukanye umwe mu bajene niko nabyita naho ndamushize mu bajene ko nawe nasanzwe ari umujene w'umu entrepreneur agerageza kwigisha kombure abajene baba bagiye batandukanye bari mu Burundi ndetse no mu makungu uko bakwiye kwifata ndetse no bakwiye kwifata igihugu cyabo bataye mu ruzogi. Reka tumwakire acaramusa abadukurikirana kuri Burundi turabakiriye cyane. Uragize neza umutangazamakuru n'ikaze kambanze kuramutsa wewe tubikwana kino kiganiro ndamutsa rero n'abadukurikirana bose aho bari abaza kubona kino kiganiro ugiza kukirekurira cyangwa n'inyuma y'igihe bose ndabaramukije kandi abahe n'ikaze nanje kugira ngo tubane muri kino kiganiro. Yego murakoze cyane. Haraheze igihe nyine tutariko turayaga bimwe biba bigiye bitandukanye nta bishasha byo bihari kugira ngo abari byo duherako bishasha biramaho kubera yuko igihugu nikijyamo twebwe iyo haheze igihe tutariko turaganira dukwana ibiganiro haba hari ibindi tuba turimo kandi n'igihugu kiba kiguma ciyubaka cubakwa kandi na beneco rero bishasha ntibyobura tuvuze ngo tuvuge bishasha ku gihugu cy'u Burundi tuvuze ngo tuvuge bishasha mu karere k'ibiyaga binini cyangwa tuvuze ngo tuvuge bishasha ku isi yose bitwohetse uvuga umwanya muremure cyane rwose niyo mpamvu biba byiza yuko nka mwebwe mama dutumyeko tubwira muti nifuza ko muri kano kanya tuganira kuri ibi kugira ngo twumve ingene bimeze. Murakoze cyane. Reka tunjira ahantu ku itangazo uwo bitwa Pacifique yatangaje ashaka kumbure ikiganiro na son excellence umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Tukaba tubona umenga Pacifique si umuntu arenze ku buryo umukuru w'igihugu wacu yomuha ico kiganiro kandi tukabona nta n'ikintu yigeze amerera igihugu kugira ngo bashobore kuganira. Sinzi nkamwe ikintu mu bivuga ko nk'abantu babasanzwe bari ku rubuga cyane.
bo sinzi gukunze gukurikirana ibiganiro je ntanga sinkunze kuvuga abantu mu mazina sinkunze kwa no vugo ibikorwa by'umuntu umwe mugabo iyo bibaye ngombwa sometimes ndagacisha mu akavuga ubundi uyu muri ko muravuga uyu mumbajije ko ego nubwo uvuze ngo nta kintu yamaze burya yagize kinamara kubera yuko hariho abarundi benshi yafukuye hariho abarundi bamwizeye cyane gose bivanye n'amajambo avuga bituma rero kwa kumwizera kwa cyane bafata umwanya wo kumwigako baza gusanga yaranabahenze sivyo je akunda kwita akamaro cyane gose uriya uwo muntu aje kuvuga Pacifique ni nahazwe hariho abarundi benshi yahumuye amaso sivyo kubera ko twakuze bitangwe kubona abarundi bakoresha imbuga bumenyi ndavuga abarundi benshi bagaragaza ukuri kw'ibihari mu gihugu cyiza cy'u Burundi sino abo twatumenyereye bakoresha imbuga bumenyi nyinshi n'abantu bakora bakiyoza leta bahimba ibinyoma bambika ibara leta n'abarongoye leta nibo twatumenyereye tuvuga rero uyu Pacifique ni nahazwe numwe mu bantu batumye ugwaruka rutari ruke n'abatamakazi cyangwa se n'abandi bantu bakuze bavuga ati ase igihe twumvirije ibinyoma bya Pacifique ni nahazwe harageze ko natwe tuvuga ukuri abarundi batahure ukuri kw'ibihari yego yarabeshiye kitari gito kandi bien sûr kuri we yari diri niwe yubatse Focode mu kinyoma donc yari diri yari atunzwe n'ikinyoma Focode yiwe yari atunzwe n'ibinyoma rero urumva reka ndamwite kandi mu professionnel mu kubesha ibyo rero iyo professionalisme yiwe yatumye hari abandi barafite impano zinyegeje bazinyugurura yego aravuga bati rero nazo rabesha natwe dushukura habona abesha abarundi rero bari mu Burundi baca barabati ninde avuze ukuri ninde abesha rero Pacifique ni nahazwe abantu benshi baramwize ko baramaze kubona inkuru ziwe yuko nyinshi mu by'ukuri abari z'ibinyoma abari zo kwishira hejuru kwihambaza wanashaka sinoreka no kuvuga yuko atari inkuru zo gucanishamo ugiye kureba ibyo avuga kenshi ni ibintu byo kwerekana yuko hariho ubwoko buri kuracinyizwa mu Burundi n'ubundi bufashwe neza rero niyo mpamvu novuga ko je do ma part hari ico kintu ragitse gifasha ko abarundi bamwe mvugiye rero ko ico kintu iryo tangazo sinzi kandi nitangazo bose kujye batanga nitangazo ajya amateshwa yiwe ariko gushikiriza aho yanditse avuga asaba yuko ngo president yo ubogirana ikiganiro ku radio ngari babiri d'abord nibaza kari live je nkivyumva nkibibona niyo baje kare abantu bamurengera akarimbira mu beshiye bakoze montage ngabunza gusanga mikuru sivyo buriya Pacifique je nenda muzika nk'umuntu aciye ubwenge franchement parlant mugabo est-ce que umuntu yo kenera ikiganiro na son excellence ni muri tiyanziro bicishamo sinzi bwana journaliste nibaza ko atari kujya ubwo badukurikira umuntu yo kenera ikiganiro na son excellence ni muri tiyanziro bicishamo yase burya buryo ari kubikora tumenyereye son excellence hariho ibiganiro yamahereza abenegihugu agiranira ibiganiro n'abenegihugu abari mu Burundi n'abatari mu Burundi hari gihe iyo yafashe rutema kirere aho bakoresha ibiganiro sivyo kubera ko basi Pacifique ni nahazwe nimbe basi yavuga ati jewe ndabona ko kinya kintu son excellence yakoze bijya bintu yavuze ari binyoma atamurondeye amubwire ati nyene icubahiro hajya ndabona uko muba mwabeshe ni murabe ingene muzo kwibishuza basi mubicishije mu zindi nzira z'ubwenge yego agacaja ku rubuga rwiwe kugira yerekane yuko ari ncabwenge cyane gusumba abandi bantu bose abandi barundi bose ngo son excellence ngo namwe ikiganiro ku radio ngo je nawe ngo namwe kuko ibyo yavuga hana kari binyoma aho yavuze ati natakimpa bica bigaragara ka kinyoma urumva yashizemo n'umutego ega se umutego buriya ni bimwe mu kirundi bavuga ko intimenya ariyo intinegura sibyo narabonye aba jeune benshi b'abarundi baciye baja kuma bafata ama microphone baragira ikintu bavuze kuri Pacifique ni nahazwe byinshi baramwereka yuko Pacifique ni nahazwe ataca maze ari umuntu nonsense
kuri président de la république. Yego. Donc numwenegihugu nka jewe, numwenegihugu nka wewe, n'uwo ari we wese kadukurikirana. Usibye gusa ko twebwe tumusumbya ko turi mu gihugu atavyaha bitwagira ku gihugu cyacu. Twahonze. Yego. Mugabo bundi ni umuntu muto cyane w'impunzi asanzwe nka jewe kandi nka wewe. Yego. Bivuze iki rero? Kijya kintu yakoze ahubwo yaba ari wona gira n'amakunzi. Yarakwiye guca hajya nyene yaciye. Agasaba imbabazi kuko yaramenje. Yarangamije igiti kitarangamizwa. Nimero imwe mu gihugu mu bantu imiliyoni zirenga 13. Wewe ugacona kumenga ni mutoyi wawe. Yamufashe nka mutoyi wiwe. Menga byari byoroshye, menga karakanwe aramwambuye rigateke d'abord man yamwambitse aramwambuye iteka abarundi twese twamuteye byo kumushira hajya ngo abe nimero imwe aturongora. Pacifique ni nahazwe acambwira ati ni kiganiro ku radio utakimpaye atake nyabupfura akoresha dukorije munasiku mbabari sivyo mbabari dukorije munasiku. Ego dufatika abarundi turi miliyoni 13. Ego niko bavuga turi miliyoni 13. Ego son excellence nimero imwe sivyo arahagaze aratonze imbere hajya kuri nimero imwe aratonze imbere. Pacifique ni nahazwe yoshikirwa kuri nimero kangahe? Nibaza ko ni nyuma tohaja kuko adasanzwe atari no mu Burundi. Nukuvuga yoba uwe miliyoni kurenga kuri miliyoni 13. Ego uwo muntu mu byukuri agacata indero akubahuka akabwira ya nimero imwe ngo bizogende uko bizogende. Je ndakunda ku iyo ndiko nsoma ibintu nkabijya bya Pacifique kuri wo cyane nk'abandi rimwe na rimwe ndishira mu bibanza bitandukanye kugira ngo basi ndabe ko no ushobora kumirisa ibyo bintu mba ndiko ndasoma cyangwa mba ndiko ndumva. Narishize mu kibanza cya Pacifique n'ahazo ndishira mu kibanza ciwanje nyine umulecteur asanzwe cyangwa nk'icyo wawe ndaniyumvira nka muntu wa son excellence urakora analize buriya je nasanze abantu twegwa gashako ye turegwa gashano bose sinarimye kugira n'ishinda narabivuze ko bintu bintu kubera ko ndashobora kurenga nkasanga nanje navuze amajambo yo batabereye kumbure kuri Pacifique n'ahazwe je umuntu ndamugumiza ndamubahira agateka kiwe Imana bayaramuhaye mugabo kandi niyo rero nawe yaziyambuye ubundi uziyambuye ntawe uzimwana Pacifique ni nahazwe kumbure sinzi nimba yaranyuye akawa kakaba kari kamuhenze agaca kokera kuvuga ngo bakavuga ibyo avuga ni kuri yarashayishije akaba ataragakawa yanyoye kumbure nimbe yo yanyoye bya byatsi baha babasore muri 2015 bikaba yari umutwe ubwo nawe umva ko byamaye rero ni byiza mu byukuri tuzo turaraba ubutumwa tugiye gutanga tuhaye turundika kwande bwumvirizwa n'abandi n'abangari sibyo ubutumwa ngomba guha son excellence sikugira gutanga fashion kandi azi ko na Pacifique nahazwe asanzwe azi uburyo yoganira na son excellence bavuye kumenya kanye n'icuba arazi ingene ubutumwa agomba kumushikiriza kugira ngo son excellence abwakire abone yuko ari ubutumwa bwanditswe n'umuntu w'umurundi w'umutima mu mutwe bimeze neza arazi inzira y'ubicishamo arazi inzira yo kubicishamo. Yego mugabo je veux bien son excellence arasoma social media arakurikirana social media ndabizi nawe ahora abyivugiye nkabijya ndazi ko yo yarabiravye gaca yitwengera aho ati umuntu kweri je ndabona umenga narigiye yikundira kwitwengera ya yarano nko mu gihugu nara kumufasha basi agasindira parojante bakaraba yuko ubwenge buticetse mugabo ko yahunze n'igihugu numva ni bindi so icyo ngiye kuvuga kindi ni giki franchement ubuhungiro ni bubi je narahunze nkiri muto ndabizi ndaganira n'abandi bari mu buhungiro magingwaye ni bubi umuntu donc ubuhungiro buratuma umuntu d'abord akora ibyo atokotse kubera ko umwanya munini awumara yiyumvira ku buzima d'abord babayeho akiyumvira n'icyo tuma yohunguka donc kenshi rero
dufate nk'akarongo kuri ba Pacifique n'abajya bahunganye bahunganye za 2015 biturutse kuri ya insurrection bo mu mitwe baguma bakora amarobing biyumvisha ingene bogaruka mu Burundi CNDD-FDD itagitwara nivyo bafise mu mitwe kuko barazi yuko CNDD-FDD igitwara ntibizokunda ko bagaruka mu gihugu cy'u kiretse habonetse mu president azotanga ikigongo c'ikivunga cyangwa bagasimba bazi bakaje hasi bagaca bugufi ubutungane man urazi ubutungane carico bakaza bagahanirwa ivyaha aho bivuze neza hama baje guhanirwa ivyaha bakemera pene bagahanu ha donyo n'indivwa rero nk'aba abadabo ntibigera biyumvisha yuko 2015 bakoze kose ntabwo batabara mu mitwe yabo ntibabona ko ari icyaha bakoze ntibabona yuko hari ikintu bononeye igihugu ntabwo babona bo baguma bibona yuko bijya barimwo byari ibyo bibereye kabone yuko banabesha yuko ari abenegihugu babyikoreye nibo babashutse n'abage mu mabarabara nibo babashutse abandi babicisha ibiyayuramutwe sibyo rero nk'abajya aho bari son excellence ntibamubonana icubahiro ciwe naco baramubonana donc bobo bibaza yuko ari mwenzabo ari nk'uko je nawe tuganira bya bintu by'ikicamo niko babyibaza bari bagira yuko son excellence hejuru y'imitwaro yikoreye Imana hari teka yamuteye kandi yamuhaye iryo teka iri muhanana icubahiro niyo mpamvu rero kuvuga yamuhe kuri son excellence bo babona ko ari ibintu bisanzwe mugabo nibazi yuko bariko baranyara mu guzuye cyakigongo bagirira izamuwe yogira zovahe bamaze kuvyonga kare bakomeza kuvyonga kare bakavyonzekeye baguma bisoba imbere nuko uruzi baragujuje baguma barose bamuriye ico kigongo covahe mu niyo mpamvu abarundi dukurikirana aba Pacifique ni nahazwe aba bagenzi biwe bakagenda bonashaka nabacima Manda Moses tugomba kubakurikirana avec prudence sibyo bameze nk'amakamerero kenshi nkunda kuvuga yuko bakorera muri systeme ya shetani sibyo burya ku bantu bakuriye mu madini y'abaporoti ari ukuntu abaporoti kera bigisha shetani nabi bakabesha ngo shetani igikoko c'amahembe ngo nirugatanya ngo nibiki wirabura par contre nimba hari umuntu mwiza wa mbere ni shetani nibyo ngoma nagusigurira sibyo shetani arashobora kuguha makado 100 sibyo mu makado 100 99 akaba ari amakado meza agakado kamwe gusa akaba ariko kabi gatuma yayandi 100 yose abimfabusa n'aba bagabo ni systeme bakoreramo bararondera inkuru za vrai bakazandika bagaca bagorekamo akantu gatoya gusa kaza kwandira za nkuru zose wowe rero bakurikirana uza kwisanga wabaye perdu kubera ko bobo kuri bo d'abord nabivuze neza ndabisubiriyemo bararondeye professionnalisme mu kubesha nuko ararondera uburyo akubesha cyangwa se akunyomeka udafubita udakoresheje ubwenge udashishojeje sibyo niko bameze aba bantu rero tugomba kubirinda tubitondere batazoduta mu rudubi tutabizi nka burya butumwa bwiwe ndiko ndabwanye toujours Pacifique ntazwe hari abarundi babone kumenga ibintu bisanzwe ngo umuntu ngo yifuza kuvana president ngo umuntu kweri ngo bapinge turabe president muco donc akabona kumenga byo kunda ntibikunda kabisa nta president w'igihugu cyari cyo cyose cyo mwisi ubutumwa nka burya yubaha agaciro ubutumwa nka burya nubwo umusazi yenyaguza ujya ntataniye n'umuntu agenda mwibarabara yambaye ubusa turetse na president yo mutwara asanzwe bajya bitwa banyumba na nyumba 10 mushobora kumuhangara mu buryo na nyumba atwara inzu 10 gusa tureka nyumba 10 n'umutwara nanje mazi imisi ndi ku ma social media uri kurambona mushobora kunyandikira kugira ngo bwana Musesanguzi
ngo ndagusabye ngo tuje kuri media nini ngo duharire kuri kije nawe duharire ibiki bishwe rero president numero 1 hajya rero bwana journaliste yararengereye mu byukuri kandi yaranataye n'indero yanataye n'indero ujya ntabwo ari umuco w'ikirundi ntihagire umuntu azokwitwaza kajya akantu kuko ngo abandi ntandiro dufise oya nkuru nziza yapfuye abivuze yuko ubu umujyambwa bumwe akitukisha yarabihinduye kabisa yandero rero yataye niwe nyine kivyaka yayitaye ni kuruhande rw'iyi abarundi twese murakoze cyane twivire ngaho kwa Pacifique twegere kumugwiza tunga mu ncamake yashoboye kwandika ndetse yashoboye no kuvuga ibintu bige bitandukanye biriko biravugwa cyane umugwiza tunga umukwiza tunga wo mu Rwanda yavuze ko abarundi bazobakurira amabarabara ndetse avugana n'abakongomani ko tuzoja hamwe mu gukubura amabarabara ndetse dukorope n'amatwarete yabo sinzi iyo ntambwe bazoba bateye je nkavuga ati wogira icyo kivuze ko mu ncamake mu kurangiza ikiganiro mwamukoze bo iyo turiko tuvuga ibibera mu karere k'ibiyaga binini hariho abantu bamwe batubona nk'abasazi babona ko kumenga ibintu tuvuga nibyo twifondera none ni nkuru turema kugira ngo turemeshe abantu ariko siko bimeze uriya sindanamuvuga no mu izina kumbure ujya mu Nyarwanda bijya bintu yavuze d'abord ndashaka utahure yuko bifitanye isano n'intambara iri kirabera muri Kongo kabiri bifitanye isano nakujya kuntu tuguma tubona hariho abantu bahora bita abarundi basa nkaho bariko barasaba ubwene gihugu mu gihugu cy'u Rwanda gatatu birafitanye isano nakujya kuntu president w'u Rwanda amaze iminsi ariko yaribwa ashaka gusotora intambara ku Burundi sibyo ntabwo ari ibintu yavugiye hajya gusa ni ibintu biri mu mitwe y'abanyarwanda ni ibintu bon si ni ibintu direct nkoresha iyi terme ni inyigisho bahabwa zo kwerekana donc babigisha yuko bagomba gukora ibishoboka bame bari hejuru y'abarundi ariko kandi izo nyigisho bahabwa bazifatira ku kuntu abarundi bamwe basa n'abaja gupagasa mu Rwanda mu gihe abanyarwanda bonyine ubwabo basanzwe bazi ko atacu basumvye abarundi hasi ndiko tuhahuriza kandi jana abanyarwanda baza mu Burundi abanyarwanda hariho benshi baza nko kujya baje gukora ibikorwa nka kujya twebwe bakiri kuna bame bimireye nabandi reka niho ngomba gushika sibyo niho ngomba gushika abanyarwanda ubwabo bonyine ubwabo barazi yuko ata bintu basumvye abarundi mugabo hariho abarundi baje gupagasa mu Rwanda yego none boreka kuvuga amajambo ya muhebuti ese ubu twe twofatira ku banyarwanda bari kubakorera ibikorwa ngaha mu Burundi sibyo ndagora ubururu buri très simple genda muri avenue de la mission hari amashopa ngaha y'abanyarwanda kandi cyabajya abantu bivugira n'ikinyarwanda gusa kuyipa genda avenue de la miti hari amashopa ngaha y'abanyarwanda uretse ko ntari bwigenda byumvira ko ivyo bintu mugabo twebwe abarundi ni easy ni bene wacu baje kurondera ubuzima abarongozi b'igihugu cyacu nta nyigisho mbi bashira mu barundi zo kuboko nk'abajya abanyarwanda par contre warumva abarundi bamwe bidoga ngo leta yacu iha agaciro abanyamahanga cyane gusumba abarundi yego nitije tutanimfane kuri leta ariko menga ariko twakuze twigisha nibyo nyine ngo ndagomba ndakwereka wowe muhiri wanyu haje umushitsi witeka nibakwirukana mu cyumba tuwege byawe muri sala mushitsi mu cyumba ninde wewe uciye ko ahita uhaguruka gishi iyo niko abarundi twigishijwe urukundo umuntu w'umushitsi kumwitwararika bo sivyo kutwigirisha twarabyigishijwe byaratubayemwo biturimo donc umunyarwanda ari mu Burundi abayumva yuko yisanzuye mbere abanyarwanda benshi bari mu Burundi barisanzura cyane gusuma uko bisanzura bari mu Rwanda rero kibabaje n'igiki abarundi bariko baraja gukora iki mu Rwanda gukora amasho gukora iki amasho none baki amasho ayi tujya kuri kiri ku bwa mbere kiriku
ibi yaretse kumara kugira ngo waravyumvise nivyo biriko biravugwa cyane ese nubwo bwa mbere bimubaye oya ahubwo ngira ni rya kabiri ni rya kabiri ega ni rya gatatu bizomubako ni rya kane ni rya gatanu abanyarwanda donc ibi baratwereka mugabo dushaka kubona ama wese bavuga tuzoja kubakoropera najya nyene kiruka giye kuropa wese mimi mire yareka kuba amabarabara none aya ni bawuse nayi aya ni bawuse bavuga nayi ega bya bintu barizeri afete aba bariko babona uko kumenga n'ubusare bw'abarenzi mugabo ari mu Rwanda bamubona nk'umuntu wese bamubona nk'umwana w'icangazi no bamubona w'icangazi dayo bamubona nk'umuntu akuropa mawese hari iwabo mu Rwanda niko bamukompara nibyo ujya mu Nyarwanda ashatse kuvuga kumbera nuko jewe nyene muri karamano yanje ntazi gushira isoni ntazi no kuvuga amajambo kumbure yo kubura indero hari amaterme nari gukoresha nishu ujya mu Nyarwanda nawe nari kuvuga kuri baki mugabo mva kumbosi siyo ndemanwa yanje siyo karemano yanje mugabo ndaguma ngira ikintu kimwe mvuze ndabo ku barundi bariko baraja gukubura amabarabara mu Rwanda no gukurupa amawese mu Rwanda notama nk'abami mimireye bamedye bakiriku aho niho tumenyere baje gukurupa amawese mu Rwanda Nigeria sivyo yes Divine Light wowe urabazi benshi ku sivyo ubundi iyo baba barafise umugwi bahurikiyemo sinari no kuvuga n'amazina narakuvuga ati abagize uyu mugwi sivyo icambere agomba gutora n'igiki kuja mu Rwanda si bibi no muri Amerika bandi turajaye kurondera ubuzima none pourquoi pas tujye kurondera ubuzima mu Rwanda mugabo nitumenye eske ubuzima turiko turondera mu Rwanda turondera gute kayerema n'ubuzima turonderayo canke ni bindi bintu kuko urumva iyo aba bagenda gukuropa amawese bakabahemba ntiyagire ibindi bintu bakorayo ku izina ry'igihugu ntibyari bibi ikibi nuko kumbura bakuropa n'amawese ntibahembe bagaca barondera ibindi bintu byo kwitira igihugu atari igihugu c'abarungitse jambo ndakubivuga son excellence yarugaye imipaka sivyo ku nzira zo hasi yarugaye imipaka yego aratanga impamvu zitumye yugara imipaka le fait ko son excellence yugaye imipaka byakagomba kutubera ikintu son excellence ntabwo ari kubwira umurundi ngo ndababujije ntimuzosubire mu Rwanda negative mugabo kuba yarugaye imipaka byakagomba kutubwira ikindi kintu je nakuzi wacu iyo umuvyeyi akora by'ikinyoro baca wibwira donc igitsura cyane kinyoro baca wibwira hari kintu wacuvuga uti nashayishije na dekonde kanya baranjuje sibyo mugabo uyu munsi abantu dukoze siko tumeze umurongo soro yawuciye ego akajambo kanyuma mu kurangiza kumbura tuzobifatira umwanya tunavyagura reka nebwire bano banyarwanda nibabandanye baducuruza babituke kandi twe turabakunda nako tuzobacuruza barabara kandi turafise n'amatwarete muri bajya abanyarwanda barenga bari bakora katavuze icyo bari kubarakora bo ni byiza yuko twiga kubana nyakubana ego kuko nimba tuko turapropa amatwarete wabo nabo kumbure bari kwatwimbira amatwarete ajya amatwarete dukopeho n'abayumbi wacu ajya amababara yabo dukubura bari kwayubaka ngaho iwacu bari kwayakora ngaho iwacu rero umurundi n'umunyarwanda ntitwakagomba kwivanga muri zi conflit politique kubera yuko igihugu ni igihugu ntikizovaho forever kizomara igihugu jewe nzopfa ujya nzopfa n'undi azopfa so niyo mpamvu byakagombye kuba byiza abayobozi b'ibihugu byacu bafise ibyo bariko barapfa tubareke n'abavyeyi burya nyine umuvyeyi bafise ukundi kunabona ibintu ejo azohava hashikirwa uwundi rero ubundi ntashikirwa wewe warantunze agatoki uri umusivile nka jewe bonjerabe ego urumva ko ari akantu wambitsemo so turamenye rero mu Rwanda
hariho systeme bariko barakorera ko ya FPR Inkotanyi muri cyo ngo systeme ya FPR Inkotanyi ni systeme yo gushaka kwereka abanyarwanda yuko bari hayi barirengagiza yuko bari kubicwa n'inzara bakirengagiza yuko amavunja bishe bakirengagiza yuko abana babo bariko bigira munsi y'ibiti banyagira mugabe byose bakabifurira bakerekana yuko ari abantu bwo hejuru byo ntibyari bibereye ego twakagomba kubaho ubuzima turimo ubuzima tubayeho akagomba ni ukuvuga byoba bibabaje kubona wiyerekanye yuko uri umuntu wo hejuru hama ibihe kakugaragaza yuko utigeze uba n'umuntu akiriritse wamye uri umuntu wo hasi cyane yabaje cyane rwose ego nibaza yuko ntorondogotwa cyane mbere yuko abivuze reka ncengirwa ko nike abantu badukurikirana kugira ngo nabasaba kunyizero kantumira tuzaba kuyaga reka tubashimire cyane dushimire abantu bari kwadukurikirana muri rusange bari mu Burundi bari mu bihugu bibanyi abari mu makungu bumva ikirundi mwese Imana ikomeze kubahezagira ingira tusubira mu kiganiro kizokurikira murakoze